Kwigenekerezo rya 20 Gitugutu uno mwaka mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura abashinga amateka n'abakenguza amateka barakoranye kugira ngo bumvirize icegeranyo c'ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2020 ushira 2021. Icegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe kikaba cashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Commissaire de Police General Alain Guillaume Bunyoni. Ibikorwa vy'iryo koraniro bikaba vyari birongowe n'umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ari kumwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, ivyegera vy'umukuru w'inama nshingamateka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka. Mu gushikiriza ico cegeranyo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akaba yisunze ingingo y'168 agace ka 4 vy'ibwirizwa shingiro bivuga ko inama nshingamateka na nkenguza amateka bakorana mu nama ya bose kugira ngo basuzume uko amezi 6 aheze ishigwa mu ngiro y'indinganizo y'ibikorwa vya leta. Mu vyo Commissaire de Police General Alain Guillaume Bunyoni yashikirije vyaranguwe n'ubushikiranganje 15 bugize leta y'u Burundi muri ico kiringo, yavuze ko vyari bitegekanijwe vyaranguwe ku bice 88% kwijana. Ahejeje gushikiriza ivyaranguwe abashinga amateka n'abakenguza amateka bakaba baramushikirije imyitwarariko yabo. Bimwe mu vyo bamushikirije vyari vyerekeye cyane ivyerekeye intebe zidakwiye zatanzwe mu mashure, ibibazo vyo mu bisata vy'ubutungane, amafaranga ahabwa amakoperative yo ku mitumba n'ivy'umuyaga nkuba uhabwa amakomine. Ibindi bibazo bamushikirije vyerekeye ubukene bw'amazi adashikira bose, byari bigori vyaguzwe na leta bizoja ku isoko, ibiriko birakogwa mu gukinga imyuzurira mu gisagara ca Bujumbura, ingene abanyeshure biga ku ngwati bazosubiza amadeni, ivy'urucanco rw'ikiza ca coronavirus n'ibindi. Muri raporo ya semestre ya mbere bari batubwiye ko muri izo ntebe 200 zari gutangwa, hari hamaze gutangwa 300. Ariko rero muri iyi raporo ya deuxième semestre ntitubona neza intebe 19,700 zari zisigaye ingene zatanzwe, tubona ahubwo yuko basanuye intebe 100,000. Ariko rero iyo tugiye kuri tere turabona yuko ico kintu cy'intebe kigoye gose, kandi na budget bari bayiteguriye yari nziza kuko yari dindwi hafi n'inusu zari nziza kugira ngo zishobore gusahiriza izo ntebe mu mashuri, kandi tukabona yuko mu vy'ukuri ikibazo c'intebe kirateye ingorane henshi na cane no mu ntara natowemwo mu Kirundo. Nagira rero turonka umuco kuri ico kintu c'intebe cane cari categekanirijwe imiliyaridi 7.5 hafi, tutabona neza ingene nkumbure ngaha bagiteguye. Twashaka umuco nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, byo dushimisha kuko ivy'intebe n'ukuri ni kibazo cyane ku mashure yo mu Burundi. Kumanota nabonye agiye arahabwa ku bushikiranganje ubwo ariko bwose, geragaje kurabe ko nabonye mu bushikiranganje bwagiye burasumbasumbanya amanota bivanye n'ihangiro bwarihaye ku bikorwa bari hanyene bagiye barabishikako. Ariko garutse hari ubushikiranganje bumwe go twovuga ko hari mu bisata vyidogerwa cyane. Dufashe nk'akarorero ku bushikiranganje bw'ubutungane hari mu bisata bimwe vyidogerwa cyane, gushikanaho na nyakubahwa umukuru w'igihugu yabwidogeye cyane, gushikana korona n'amarira imbere y'abanyagihugu arongoye. Ego nkuko mwabitubwiye yuko bwaronse amanota bivanye n'ivyo bwagiye buri. None nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, mwotubwira ibikorwa bwoba bwararanguye neza gusumbya ibindi, ko nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu byashize kwidogera ibisata bimwe ku buryo bwaronse ayo manota. Wagiye uratangwa muri cadre d'extension mu makomine, amafaranga yagiye akoreshwa muri investissement yatanzwe n'amakomine biciye mu kigafuniki canke n'abene igihugu bonyene bitangiye amafaranga mu kugura ama equipement yaba ama transformateur canke amakable. Mugabo tugasanga igihe bari koragira ama facturation amafaranga yose atozwa na Regideso
Nashaka gusaba yuko rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yuko hokorwa ivyigwa bikagirwa n'ubushikiranganje bujejwe nejemine n'ubushikiranganje bwa interieur n'umutekano n'iterambere rusange kugira ngo baze baharure neza barabe yaya mafaranga amakomine yatanze azogaruke mu gihe ca komine kugira ngo barangwe n'indi migambi ndetse habe indi cadre partition kugira ngo amakomine amafaranga ashobora kwemeza azogaruke. Hano muri raporo twabonye yuko hariho amatona ashika ibihumbi 14 yabonetse ku mwimbu w'ibigori w'intete. Twagomba tubaze n'iryari bino bigori bizoja ku soko, kuko ku soko turabona yuko ubunye ibigori bigugwa hagati ikiro kigugwa hagati 1300 n'igihumbi. N'iryari ibi bigori bizoja ku soko kugira ngo kumbure ibiciro byo ku soko bishobore kugabanuka nk'uko umushikiranganje hano yabitubwiye yuko leta yashinze igiciro c'ikiro ku 1,180 ku kiro c'intete c'ibigori. Kukerekeye abantu tuba muri Gasenyi, twebwe muri Gasenyi by'ukuri turagiramiwe n'ikibazo cy'amazi. Amazi ntabwo tujya tuyaronka cyane kandi n'amatara ntayo turonka. Uno muzi hariho umuprive afise amazi yatanze mu bene gihugu, mugabo ayo mazi by'ukuri ntashikira bose. Haragira igihe hagahera nk'indwi atamazi barose, gahera indwi zibiri atamazi barose, kugira usanga twa turagira ikibazo y'aho ibido y'amazi tuyigura amahera 500, kandi kugira ngo idushikire bigasaba nk'amasaha 3 canke 4. Rero nk'abamvuga nk'igisabo hariho ibyo bateguye muri Egide kugira ngo tuze turonka amazi. Twasaba kwega nk'abene gihugu duherereye muri iyo quartier kugira ngo ntitugwe na za ngwara ziva ku isuku rike. Turasaba by'ukuri kugira ngo ikintu bagishiremo ingufu kugira ngo abene gihugu baho by'ukuri baronka amazi. Murazi ko amazi niyo ubuzima bw'abene gihugu. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bahejeje gushikiriza imitwarariko yabo, umushikiranganje wa mbere commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni yaciye atanga umuco. Mu gice ca mbere rero ntibavuye bagikoresha intebe, bahisemwo mu bushikiranganje bubijejwe gusanura izihari kugira ngo hasanurwe nyinshi. Nayo mpamvu mubona ico gikorwa cabandanije gushika no muri iki gice intebe 300 zigaheza zigasanurwa. Kandi iki gikorwa cakorewe mu ntara, izo ntebe zabwirizwa kuvamwo, cakorewe hanze y'izo ntara kugira ngo vyorohe ntihabe hagira vya bibazo vy'uko ziza zivuye kure canke bigorana kugira ngo zishike. Kijanye n'ingene amanota atangwa hanyuma ugasanga hari ubushikiranganje bwidogerwa, mwavuze ubushikiranganje bw'ubutungane, nivyo koko hari bitagenda neza mu bushikiranganje bw'ubutungane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba nakizigenza mu rwego rw'ubucamanza magistrat supreme, ico kibazo yaragifashe mu minwe kandi hari ingingo zafashwe ziriko zirashirwa mu ngiro zizotuma ico gisata gikora gitumbereye, zizotuma ico gisata akajagari gahera. Amanota rero ajanye n'ibikorwa bari bishinze gukora bikongera bikemezwa na leta. Ivyo bakoze bakabishitsa nitworeka kubibahera amanota nkuko babikoze, mugabo ivyo batari bashize ku rutonde muri intumbero bikaba ari navyo vyazanye imyidogo, ntidushobora kubibahera amanota kuko ntivyari biri mu rutonde rw'ivyo babwirizwa gukora. Ni nayo mpamvu mu ntango twababwiye tuti hari akanovera k'umwimbu tugiye guharura k'igikorwa, mugabo hakaba n'igiharuro dushobora guha igikorwa. Hariho une estimation qualitative y'igikorwa na une estimation quantitative y'igikorwa. Au niveau de l'estimation quantitative tubona mu bushikiranganje bujejwe ubutungane umengo bafise amanota meza,
ariko au niveau de la qualité, au niveau y'icyo abantu bari biteze, na cyane cyane au niveau de la justice sociale nta kigenda, ko byaragaragaye yuko hari imyidogo myinshi. Muri icyo gihe ubwo n'urugero twavuga ko ari thermometre icyo yereka leta aho ibwirizwa kwibanga twisunze intumbero y'umucamanza kizigenza hano mu gihugu cyacu. Umugambi wa Regideso ni ukugira ngo ishobore kudandaza umuyaga nkuba, hanyuma inyungu ironse Regideso yongere igende gufasha ahandi hatagira umuyaga nkuba. Aha twibagiye kuvuga yuko hari naho umuyaga nkuba washitse atafunike ikoze mu kigega, ata munyagihugu agize cotisation, kandi atana commune yikoze mu kigega. None aho hoho Regideso yagiye ikabahereza uwo muyaga nkuba ivyo bitabaye, ibarihishe babanze bayihe ayo mafaranga. Ni nayo mpamvu kuvuga ko ayo mafaranga yosubizwa mu giga ca commune bitokunda, kuko ugiye kuyaraba agaruka kuba nka ya leta yose. Umwene gihugu uterera mu iterambere ntibibujijwe kandi araterera. Ivyo rero tubifate muri iyo nzira, ahubwo Regideso ico yokora yoraba ko entretien yavyo aho bigenda neza, kugira ngo ivyantretene neza bibandanye bifasha abo bene gihugu, umwimbu n'umusaruro uvuyemwo yongere isahirize mu zindi ntara, yagure Uburundi bwose bushobore kuronka umuyaga nkuba. Stock strategique y'ibigori, hari umuce uzoja gusahiriza amakoperative mu gihe imbuto zokeha, hari umuce uzosubizwa ku isoko. Nk'ubu mubona ibiciro bitanguye kuduga rwose, hari igice kizoheza kigasubizwa ku isoko, hari n'igiciro bazobirangurako kugira ngo bongere bagarukane urugero mu biciro ku isoko. Hakaba rero n'undi muco ugumaho nka stock strategique, kugira ngo bigoranye rwose ahubwo tugasanga nta rutete na rumwe rusigaye, wongere ugaruke gufasha kugira ngo dushobore gutambuka ca kiringo ca hagati y'irima n'iyimbura. Mwabajije kandi ikibazo kijanye n'ivy'amagara y'abantu, aho mwagarutse ku kibazo cikiza COVID-19 n'urucanco rwaco. Muravuga muti ibijanye n'ubwo rucanco umengo ntibitomoye neza. Ni vyiza rero yuko abene gihugu duhereye kuri mwebwe twitoreye muserukira abandi bamenya uko leta y'u Burundi yatumbereje inzira yo kugira ngo abene gihugu b'abarundi n'abandi baba muri ubu Burundi ubwa mbere bashobore kwirinda ico kiza, ubugira kabiri bashobore kuvugwa mu gihe bafashwe n'uwo mugera. Turazi ko ngaha mu gihugu cacu rero igihe kiza ca corona gitereye, abahinga mu vy'ubuganga babirongowemwo n'umushikiranganje abijejwe amagara y'abantu barakoranye n'ibindi bisata mpuzamakungu nk'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS, kugira ngo barabe imiti bo kwegeranya yoshobora gutuma umuntu arwaye ico kiza ayifashe ashobora kuronka agahengwe, umubiri wiwe ugatsinda uwo mugera hanyuma agakira. Iyo miti rero nijya protokole mu Burundi bahereza abarwaye uwo mugera, kandi iyo bayifashe bahagaruka bakabapima bagasanga barakize. Bisigura ngo mu Burundi turafise uburyo bwo kwikingira, turafise n'intumbero yo kuvura abarwaye, kandi ivyo byose bigakorwa na leta. Mu kwikingira harimo gupimwa. Mbega nimba dufata urucanco, twofata urucanco tugaca tubandanya kandi tubwirizwa gukurikiza za ngingo zo kwikingira, kuko urazobaza uti jengere ngende mu Bushinwa bazogusaba urucanco, mugabo ingingo zo kwikingira ushitsi wabo nizo ziremereye gusumba urucanco no mu bindi bihugu byose. None ni kubera izo ngingo zo kwikingira arizo ziremereye gusumba urucanco, hama tukaba twocambirwa ubwo rucanco twumva no kubarukoze batadusobanurira neza. Twebwe rero turagira tuti
nivyo koko hariho umugambi wa leta wo gukingira abenegihugu no kubavura werekanye yuko dushobora kubaho dushobora guca muri iki kiza duhagaze neza. Ati uwo mugambi niwo woje imbere. Urucanco nago rusahiriza uwumva akeneye kugwiteza canke ugubwirizwa kugwiteza uko ari nkuzo uzoba akeneye kugenda mu mahanga bakamubwira bati ntushobora kujayo uticandagishije. Aho ko yirirwa arafata indege agenda kurondera Nairobi, agenda kurondera Kigali, agenda hehe narusanga aho hafi. Mugabo abazi icatoye icarico sinovuga ngo abakizi kuko na bene cyo ntibaragitomokerwa neza. Twebwe nk'abantu bamenye Imana ikaduha ubwenge dukoresha ubwenge bwacu nk'abantu bamenye Imana kuko umuntu azi Imana agira ubwenge. Tumenye rero ingene izo ncanco tuzakira ukeneye abona biri ngombwa koko nagende icanagishe koko. Ubona nawe ashobora kuba yo kurikiza zijya ngingo ni navyo tubahamagarira zo kwikingira akipimisha ko ari abantu bagira n'ubunebwe bwo kwipimisha. Bavuga ngo narushe no kwipimisha ngo urucanco ni ruzi. Warushe kubera iki? Ego mu rucanco ruraje. Mugabo n'ubundi uzobwirizwa kwipimisha kuko imbere yuko ukora iki bazokuraba yuko utagwaye umugera. Imbere yuko ukora n'ikindi bazokuraba yuko udafise izo ngorane. Imbere yuko voyage naho uzoba wafashe ubwo rucanco. Urumva nta woroha no kwipimisha, nta n'uworoha no kwikingira, vyozodufasha gusumba.